Ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana kuri mikro uyu mubonane ari nirambona nyuma ya kamera hariyo Thierry iradukunda ni muri cya kiganiro cyawe widiri mushikizwe na Bishop TV hamwe na Jumuiya TV ni ikiganiro kibatanyira abantu bafise impano zitandukanye aho navuga abanyamyuga kugira ngo mubandanye mubona ibintu biko birakorerwa ngaha mu gihugu imyuga myinshi yakorerwa ngaha mu gihugu kubera ko ubu hari abantu benshi bariko barakora imigambi yo kwiteza imbere mugabo tudashobora kumenya kubera ko utaba uziye bariko barakorera bataba bariko baraboneka widi rero yaje nk'inyishu yice kibazo kugira ngo ishobore kubafasha kumenyekanisha ibikorwa bariko barakora hama abantu babandanye babashorera uyu munsi rero twagendeye umwe mu bariko bariteza imbere novuga w'umujene akiri mu ntango ngira ngo aza kubitubwira kugira ngo sinzi impamvu ndamuvugira ibintu nsange ndamuvugira ibitari ibyo icyo musabwa rero ni ugukurikirana ikiganiro cyose kandi ntimugihombe kubera ko kizaba kiryoshe turi mu Nyakabiga aho twamusanze ngira ngo adresse yiwe araza kuyitangira reka rero twinjiye tumurabe byinshi araza kubyivuga shimye ko yimuvugira byinshi reka tugende abitubwire aduhe umuco reka kwaje ntangwe ndakuramutse ndakuramukije cyane namwe ndabaramukije cyane meze neza kumera neza gusa cyane gusa yeye mbana dufreshe dukwiye ega ndi Bujumbura aha yo urambe bari maze imyaka myinshi Bujumbura okay dusabe rero widondore umwe mwe twatuvugana nande ko mvugana na Bukeneza Rodrigue nkabandi umunyeshure niga muri Peamat abasanzwe ndumunyamwuga nkuko mubibona ngene umwuga wanje n'uyu apari ivyo kwiga yego apari ivyo kwiga bati umunyamwuga kandi turabona utuntu imbere yawe nk'agasakoshi mbona gashobora kuba gasa neza ko maso yiwanje mbega umusanze umwuga wawe n'uwihi ukora ibiki sino ku maso yawe gusa n'abandi biga baranabishiye ibintu rinzuba n'abandi bose baramaze kubishima n'ibintu biba bisa neza cyane so bwa mbere ibintu byo ushobora kuba mvuga ati ndakora nkuko mbona amasakoshi yo murayahasanze ayi yaheze nina ariko ndakora musanze nyine ko ndakora n'amabukle dore kuba abamama n'abakobwa n'abahungu sindabibagira amabrasere y'abahungu n'abakobwa bose ndabakorera amakoriye kuba mama n'abakobwa byose n'isaha ndabibagirira nkongera nkakora n'utuya tudede bambara mu nda no ku maguru byose uvuga Angela n'ibintu byose bikozwe mu budede mbega uyu mugabo wawe wawutanguye gute umugabo wanje ugira ndawutangure donc haraciye nk'amezi ashika nk'atandatu natanguye nkora tudede two mu nda n'utwo ku maguru haraca iminsi ndabona gusa bitera bija imbere naciye niyumvira ati bino bintu bwameze nabitangwe bazati kugira umuntu ashobore kuronka amafaranga yo kugura serabisi kugura ikaramu kugira ante ariko mbona ati bino bintu kwe umuntu yobishaka ku rundi rwego ngindi bazavyogira aho bishitse gusumba no guca ntangora consulta internet ndatembera aho abadandaza ibikoresho byinshi koze mu budede ariko ndaraba yuko ntakora nk'ibyo naba bakora kugerageza kwinova kugira ngo nshobore kubona ibindi bintu bishasha turaho nyene uvuze yuko bavuze ati reka ngerageze kwinova nkore sinkore ibyo abandi bantu bariko barakora akabijya waciye ushiramwo kugira ngo ibintu byawe bitandukane n'ivy'abandi kandi bihurumbirwe cyane n'akaje akabijya bwa mbere na mbere ndabe akabijya kugira byanje bifite twari kwanza bisangiye ndagerageza kubiha umwanya ukwiye nkakora ibitandukanye n'iby'abantu ubu uravye kuko ciwanje nawe jahe ntandi hano ushobora gusana ikorwa kimeze nk'iki oya nawe ndazi nawe uratembera turaho nyene bavuze yuko wagaragaje kwinova kugira ngo ukore ibintu bitandukanye n'iby'abandi kandi sebye kubera ko mukoze ibintu bimwe mwese umva nta innovation biriko irabaho mu gihugu wewe akabijya ushira mukora n'abandi bakora amasakoshi bakora n'ibinyene uri kurakora kandi umubwiriza gushiramwe akantu kabijya kugira ngo abantu bahurumbire iby'iwawe gusumba iby'ujya wundi ariko arakora wewe ukabijya ushiramo none nakaye kugira ngo ibintu byawe ukora bitandukanye n'ivy'abandi kandi navuga abakiriya abantu bavyambara abakunzi babyo amabrasere n'amasakoshi bahurumbira ibintu by'iwawe akabijya je nshiramwo so babona akabijya komite ngerageza kurondera abandi bakora ibindi bidasa n'ibyo abandi basanzwe bakora donc
inyuma y'igihugu cy'u Burundi abantu je nigana ntabwo nigana abarundi gerageza gukonsulta YouTube n'andi mapaji y'abandi bantu bari inyuma y'igihugu cyangwa gerageza kugira copy yawo ndagusanga rero nakoze ibitandukanye n'ibyini wacu icyo niyo ndabigenza. Okay, numva ko ukora ibintu bitandukanye n'ibyo ngaha mu gihugu nabyo ni byiza ko n'icyo bariko baradusaba bavuga ati umuntu wese arondere imigambi mishasha akunguka ubibonamo kuva utangura kubikora gushika uno munsi akunguka umaze kubibonamo n'akahe? Akunguka arahari kandi cyane kuvuga aho bigeze ubu amafaranga se kumire mu fuke wanje kubura ni gake reka hari byari hatari reka ariko ubunye nk'amafaranga se kumira yo gurupapuro sinkiyabura aya bisi sinkayabura ndashobora no kuronka n'amafaranga ashobora kwifashisha mu bindi byose nkeneye ni kuvuga ubu ndi presque independent kera nari dependent n'abavyeyi na dependent ku bavyeyi n'abantu bo mu mafamiye nyene n'ukuntu ariko ubu ndi presque independent. Ni byiza uracyari muto ndabibona kugerageza kwiteza imbere kugira ngo sivyo singenzeho ndakubeshyeye je niho ndakuramba ndukiri muto ugaragaza kwibaho kugira ngo witeze imbere. Mbega urategura gukoresha abandi bantu canke n'ubu hari hawe sanzwe ukoresha kugira ngo bagufashe mu kazi kawe? Ibinyeba ndabafise babimfasha ariko ndashaka ko bija ku rundi rwego abamfasha akababe donc kaba nka entreprise. Wifuza gushika he? aho nifuza bwa mbere ndifuza kuri indege kubera ibi sindigera no indege ngira ngo babyumvise abakunzi babyumvise n'ariko badikira babyumvise ntihazobora bigufasha bakoze kuri intambamyi dukunda kugira mu akazi kawe n'iki? intambamyi iri muri marketing ahige bingora kuronka abakiriya nk'umuntu akambwira ati okay akurya akantu kawe nagashimye urakanzanira ndagenda ati biro bintu sinabikubwiye bimeze ngo kwifoto ntibimeze uku ugasanga nyene ntituriko turabihuriza ko neza umva intambamyi nyinshi ni kubera ntararonka ikibanza ushobora gukoreramo intambamyi niyi nk'ubunye nk'uwo guhuza ingene umva nk'uwo guhuza dufate na perezida muri uyu mwanya woca umusabira amuguhuje bivanye n'ibintu uri kurakora woca umusabira ngira umusaba kihutu bwa mbere nanjye cyasi no musaba ku nyungu zanje ubwanje no musaba igisata cyose cya art agifashe gishobore gushika imbere ko nivuze ngo afashe jeje nyine bari abandi basigaye inyuma usanga ko bidutoba bisa neza ku isanamu no musaba kino gisata cyashobore kugiteza imbere Nuvura nakundana je nzi kucyumva ati no musaba ndondere nk'ahantu nkorera ndondere none numva ufise ushaka inyungu kuri myezi byuko bisa n'abasozera biva n'ibyo ukora amasakoshi ubrasere musambona ukore ku bintu by'abakobwa gira akajambo ushikirije abantu bako badukurikira bwa mbere abantu bako baradukira ubwa mbere na mbere no basaba tubanze dukunda ibyacu turagenda tukagura amasakoshi ngo made in China ngo made he ariko made in Burundi usanga bose ibintu ubwo abantu nyine babitahura ni bakashobora guhurumbira bino byacu no basindanura kwaza tubanze duhurumbira ibyacu dukunda ibyacu akajambo ku bajene bakino gihe dukunda kuguma twicaye nk'uwo urumva ko wiyumviriye ati je nokora iki nyene nkamera ya bisi nkamera yo kwiteplasa ahanye mu misi bishobora kuba ibintu bishika kure gira akajambo ubwiye ku bajene bacu tuguma no munebwe tuguma twicaye ogira mafite ubunebwe na buri naje nasi ndumujene so abajene kwanza no bantu bwa mbere na mbere ukura amaboko mu mpuzu bagakora kubera isiri ku muvuduko usara umusiri ku muvuduko usara wicaza gusanga ko sigaye uri nyuma wenyine abandi bose baragusize amatelefone yawe kwanza bakakora icyo yagenewe nuva discipline kwanza ibintu byose tukamenya gestion ya time yacu nuko nka address murashaka gutora ko umuntu ndashaka gushima ugasakoshi nkaje mvuga ati none uyu muntu akorera yenda musange tanga address wanje ni contact ya telefone ndafise page ya Facebook nkagira na nimero yanje ya WhatsApp ushobora kuraba ndapostinga ibikorwa byanje ku mastati kuri page no kuri ntuzi na konti wanje ndabishirako nuvuga ugishimye urankontakta tukavugana nkagusanga muhira
ubutanga iyo nimero hama ukavuga niyo konti Facebook bashobora kuza bararabira ko ibintu nimero yanje ya WhatsApp ariyo usanga ikoresha no kuri message ni 68 878 142 page nayo kuri Facebook ni sac et tout ampere ukuvuga sac et tout ampere et tout autre ampere nukuvuga ushaka gusanga hayandi mapaje usanga amazina agomba kwitira gusa hari ifoto yiwanje nikoriye haruhande yawe no tandukanye n'indi izina naryo kuri Facebook ni bukeye neza Rodrigue iyo mazina nayo rusange gusa nta numwe dusa ndibaza ya badashaka kubona uzayakubonye kuri video azabona yuko abukeye neza Rodrigue Rodrigue reka tugushimire rero namwe ndabashimiye wakoze cyane namwe mwakoze cyane abakunzi ba Beach TV n'abakunzi ba Widi n'abantu bakunze bwa mbere baze baraba ama video cyane mushaka ibiganiro byinshi biryoshe nayo ndakunda baramaze kubibona ndakunda kubakurikirana cyane hama no kubagenzi banje rero ndazi haro benshi batari ntuze batayizi no cyane nibaje ko bagire sabone ntibarabe kino biganiro cyanje gusa n'ibindi baze barabikurikirana bizobigisha naho gushaka ko nibiganiro byinshi nabo bose bafise ivyo bariko barakora bariko babona bino biganiro botwandikira muri commentaire mu biganiro canke hariko numero bashobora guca batelefonako bose yifuza ko tumenyekanishiriza ibintu tukabimenyekanishiriza reka tubashimire mwese mwariko muradukurikirana ngira mwabibonye ngira ngo mwabonye yuko uwo twazanye nawe afise ibintu bishasha ariko arakora kandi yanababwiye n'akabige we washizemo kugira ngo mubandanye muhurumbira ibintu vyiwe muze no kumuteza imbere hama muteze imbere natwe mugire sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimo hanyuma mugende partage nyinshi icyo nico musabwe kugira ngo abantu bose babone ivyo biriko birakorwa ndetse natwe babane haduteza imbere nyene n'agasabone nako natwe nikatigwa nabi hama mugire aho mwubahwe mugire umugoroba mwiza gitondo ciza bivanye nawe wahuri hama turabakunda cane murakoze cane